n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Nimurane Umukama. Bakristo bavukanyi mukoraniye ngaha ndabahegakiye mwese. Yezu akuzwe, Yezu ashimagizwe, tumukomera amashyi. Ndabasabe mubanze mushike hasi gatoya. Kubahwa musaseredoti cyariho cy'umwungere muri ntara y'ubutumwa ya Murehe, banyakubahwa abandi basaseredoti mwaje kwifatanya natwe, mpereye ku musaseredoti turangurana ubutumwa muri paruwasi ya Mwika. Ndabona n'umusaseredoti arangurira ubutumwa mu ishuri ry'akarorero rya Musenyi, umusaseredoti arangurira ubutumwa muri paruwasi ya Mivo yahoze arongoye ishuri ry'akarorero ry'Imusenyi. Ndabona abadiyakoni harimo n'imvukira yacu ya paruwasi Mwika, nyakubahwa mama Maria Karara Munezero n'umuvyeyi wawe, banyakubahwa bihebeye Imana muri ngaha, abafaratiri, nuko abakristo, abashitsi, abasangwa, bapfasoni bashingana igwaruka mukoraniye ngaha. Tugire Kristo, tugire Kristo, tugire Kristo mwana. Nkuko mubibona bavukanyi, kuri uyu munsi uri hejuru kw'igenekerezo rya 31 ukwezi k'umunani muri uyu mwaka wa 2024, turi n'akanyamuneza kuri kino gisata ca Gatabo gikukira paruwasi nshasha ya Mwika. None rero nka patiri mukuru yashinzwe kuyobora iyi paruwasi, kw'izina ryanje no kw'izina ry'abakristo b'iyi paruwasi, ndi n'akanyamuneza ko gusanganira mwebwe mwese mwaje mugana kino gisata ca Gatabo kiri muri paruwasi ya Mwika. Abavuye mu ntara zitandukanye, abasaseredoti, abihebeye Imana, abakristo barayike mwese muri ngaha, ndabasanganiye, mbere ndabasavye twese dukomera amashyi Imana yadushikanye kuri uyu munsi. Uyu munsi ni umunsi w'akanyamuneza, uyu munsi ni umunsi w'agahimbare muri paruwasi yacu ya Mwika, cyane cyane rero kuri kino gisata ca Gatabo, kuko murano uyu munsi harashagije, haratagase, harashagije, hameze neza, kuko duramukanye urubanza ruhambaye. Turaza kubigaruka ko handi hato. Twaje kwigina umuvukanyi wacu mama Maria Karara Munezero, uyu munsi aje gukengurukira Imana yo yamuravye byiza, ikamutera iteka, ikamushyira mu bayo, akagira indagano burundu mu muryango w'ababikira bakozi bisunga umuryango mweranda w'i Nazareti. Ngiki cyadukoranije rero. None rero turaza kuronka akanya ko kumwigina, turaza kuronka akanya ko kumukeza, ariko muri kano kanya nari bifashe kano kajambo kugira ngo ndabasanganire mwese, abihebeye Imana ndabasanganire, abasaseredoti ndabasanganire, nuko namwe bw'abakristo mwese mwaje muva hirya no hino ndabasanganire. Kandi turabizi ko bitoroshe kugira cyo kwiyunguruza muri kino gihe, mugabo murabona yuko abasaseredoti atari bake babyigoreye, barabyitangira, barashaka kugira ngo dusangire akanyamuneza kumwe n'abadiyakoni uwo dusanganywe muri ino paruwase, nk'uko patiri yabyibukije, aharuhukiye ano mezi abiri, n'umudiyakoni mwumvise ko turamahasa, mwumva rero dusangiye ingobyi, diyakoni ijambo aritwe n'Imana muri ino paruwase. Hengurukire ababihebeye Imana bashitse ngaha
nk'uko patiri yabivuze n'umbure abo tuza kuba turi kumwe abakozi b'abihuta turaza kuronka akanya ko kubamenya. Mwegurukire cane rimwe bivuye ku mutima mwebwe mwese bakristu bakaba mwika na cane bo muri kino gisata ca Gatabo ukuntu mwitanze kandi mutitanze uno munsi gusa ariko mwitanze mukamucunga runo rubanza buno bukengurutsi mugaheza mukabifata mu bintu mukabigira rwanda ni ukuri nabibakengurukira cane. Muzohore mutyo umutima muzowuhorane wo gufashanya wo gufatana mu nda kugira ngo tuze tubasangira akanyamuneza, kugira ngo tuze tubasangira agahimbare. Imana irinahazwe muri twebwe natwe duhimbawe. Mwegurukire cane abaririmbyi murabona nibo ngira ngo bahatse kurengero kubera akanyamuneza baravyumvise baragira bati tuzoja hamwe nk'abaririmbyi bose, imigwi y'abaririmbyi yose igize igisata ca Gatabo duheze turinahaza Imana dufashe abakristu abazoba bavuye hafi n'abazoba bavuye kure turinahaza Imana muri ubwo bukengurutsi. Mbere dushigikire n'abageni bacu kugira ngo ingo ziyumve hanyuma nazo nyene ziyumvire uwo mutima w'urukundo uganza mu ngo ziheze ziharanire kubaka rukaguma atari ukuba atwizera yabivuze gute atari ukangaye none rero mubishimwe cane. Imana ibahezagire ibandanye babimugisha n'imyizerero yayo cane na mwarimu mukuru mwe n'umukuru w'igisata bakine gisata ca Gatabo mwe na pahorace yamwika muhejeje kubona ivyiteze kutugirira n'akanyamuneza n'ivyo gutera iriya kandi hamwe na diakoni bashimiwe cane. Patiri amanyunga tongo amanyunga atanu mumbabarire ibisigaye vyinshi akanyamuneza turabandanya tukagaragariza muhira tugire kwiza.